novuga yuko ari disikuru y'ubwoba bw'ibigiye kuba kuko ibiki bigiye kuba imfizi iyo yaneshejwe niyo yivuga menshi burya rero tunarabe naho yaje kubivugira geographique yaje kubivugira mu mupaka w'u Rwanda n'u Burundi kuki atabivuga Igitega kuko atabivugiye Bujumbura haba kuri president w'u Burundi ni kangahe yavuze imvugo isotora u Rwanda kenshi haba kuri Kongo ni kangahe yavuze imbwirwa ruhame zisotora igihugu cy'u Rwanda ni kangahe president wo ngaha yavuze ko tabatinya mugabe kitazosiba ni intambara gufata mu Burundi ndi Burundi niyo mvuka mugabo probability zuko intambara ya Kongo yimukira mu Burundi namaze kubikubwira ni nyinshi abandi ibindi bihugu sasa vy'akarere hariho amakuru avuga ko bariko imbonera kure ziriko ziroroganiza ukuntu zizoza ku nkengera z'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakica abanyagihugu bakavuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda cyajabutse kubica kugira ngo intambara ibe uvere kuko nta rusasu ruzovugira mu Burundi ngo Evariste Ndayishimiye areke gutanga oda yo kurasa mu Rwanda ico kubera nta kintu na kimwe ubona kera kirabura gishobora gupfubya uyu mwuka abantu bakajya hasi ibintu bikarangira mu mahoro n'ituze ngo byihekeye u Rwanda. Niba urangije amashuri yisumbuye ni byiza ko wumva inkuru. Minisiteri y'Uburezi ibara abanyarwanda 74,509 barangije amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza bize muri kaminuza zigenga hano mu Rwanda hagati y'umwaka wa 2016 n'2022. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'imyaka 30 yose abarangije kaminuza mu Rwanda bose hamwe bari 2,000 ariko uyu munsi kaminuza yigenga ya Kigali ULK yonyine imaze gusohora abanyeshuri barenga 40,000. Niba abantu benshi bakomeza kugana ULK n'uburezi bufite ireme iyi kaminuza itanga. ULK campus ya Kigali ifite ubushobozi bwo gucumbikira abanyeshuri barenga 1,200 mu buryo bwiza babona ibikenewe byose. Iki ni kimwe muri byinshi byoroshye imyigire muri ULK. Iyi kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza cyangwa se bachelors harimo biology and chemistry, education in computer science and physics, languages and humanities in education, economics and business studies, social studies n'andi masomo menshi. Niba urangije amashuri yisumbuye iyi ni kaminuza igutegereje. ULK itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo yibagirwe gushyiramo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute itanga amasomo arimo electrical technology, electronics and telecommunication technology, construction technology na land surveying engineering. Na amasomo urangiza uhita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali ariyo kicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, ku mugoroba no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko izatangira ku itariki ya 23 y'uku kwezi kwa 12 kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara campus ya Kigali kuri 07 88 30 4086 cyangwa se campus ya Gisenyi kuri 07 88 30 87 Ushobora gusura kandi urubuga rwa internet rwa ULK ari rwo y3.ulk.ac.raw. Ikiciro kizatangira mu kwa mbere cyangwa se January intake. Amasomo azatangira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025. Amahitamo y'ahazaza hawe akorerwa muri ULK. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira weekend nziza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ngira ngo abantu batangiye weekend Saint Valentin. Dabi na mahoro.
ya ndashimira Imana. Hanyuma twari twabwiye abantu minsi yashize ko tuzagaruka kuri mubano hagati ya Kigali na Gitega ubwo n'u Rwanda n'u Burundi ari mu Kirundo. Evariste Ndayishimiye muri iki cyumweru yavuze amagambo agaragaza ko umwanzi w'u Burundi ari u Rwanda, nashimangira ko abaturage bakwiye kwitegura ngo n'abari kuri Nyanza Rake bose bazaba bahari. Anavuga ko u Rwanda kuva na kera rutigeze rushobora u Burundi. Iriya disikuru wayumvise ute politikuma nyine diplomatikuma hagati y'ibihugu byombi? Bon, diplomatikuma jewe novuga ngo harabaye amelioration gatoyi. Harabaye amelioration gatoyi kuko kare yahora avuga u Rwanda imbona nkubone. Mugabo ubu warumvise ko avuga ngo umwasi. Ntiyigeze adudura neza ngo avuge ngo u Rwanda. Muri disikuru yiwe hose naho worondera ijambo u Rwanda ntajye woronka. Urumva rero yaratanguye guca kenge gatoyi kugira atadudura kuko aduduye bica bibindi. Aduduye umuntu ashobora kuca gufatira akakubwira ati neza neza urifatira igihugu kibanye cyawe mu gahanga muri ubu buryo. Donc kududura nukwerura akerwa akavuga izina ry'igihugu. Mugabo ubu ushobora kumubaza akakubwira ati none umwase wanje uramuzi ni Uganda cyangwa ni Tanzania cyangwa ni Chisegeti nkuko navuga ko yakerewe nk'impene. Ivyo byose yoshobora kubidefana. Pour dire que diplomatiquement yaraciye akenge gatoya. Politiquement sasa novuga yuko ari disikuru y'ubwoba bw'ibigiye kuba. Kuko ibiki bigiye kuba ni bimwe tugize iminsi tuvuga yuko wewe afata intambara ya Kongo akayitirira u Rwanda. Kuvuga yuko ari u Rwanda ruriko ruragwana muri Kongo atari M23. Urumva afata ivyo Tshisekedi yavuze ko ari M23 ariko kiye vide wewe ari donc ari RDF irimo. Rero akavuga ati u Rwanda ni runtera aha turi muri dini maniere politique. U Rwanda ni runtera muzofashe mwabanyagihugu nta na rimwe u Rwanda rwigeze rutunesha. Abazovuga bazobibuka igituma ngaha hitwa mu Kirundo ni Kirundo c'imirambo cyangwa c'imivyimba mu Kirundi yavuye ku ntambara zahuje u Rwanda na ntuze n'u Burundi muri mu gihe c'abami. Ariko akibagira yuko ibintu vy'intambara ntivyevariwa si Bibiliya. Tureke n'intambara y'amasaso aho umuntu ashobora kuja guforma igisirikare ciwe akagaruka kikaza kiri performa gusumba igisirikare ciwawe n'ibindi. Ningumu ari ngumu. Umuntu wakubise ejo ntushobora kuvuga ngo umunsi ngo mbwirizwa kumukubita kuko namukubise ejo. Ntibishoboka. Rero bijya genda biharura ko nubwoba kuko uzorabe imfizi iyo yaneshejwe niyo yivuga menshi. Niyo yivuga menshi. Burya rero tunarabe naho yaje kubivugira geographique yaje kubivugira mu mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Kuki atabivuga Igitega kuko atabivugiye Bujumbura. Pour dire ko yaraje kwaviza abanyagihugu bo mu Kirundo ati mumenye mu ngwane ko kuko u Rwanda vuba turagwanda. Nuko genda bibona. None biriya bintu sinzi abantu bamwe baba abanyarwanda b'abarundi bashobora kubibona bakavuga bati ni bya politike ni byo abategetsi bakaba abaturage bavuga ati ngiye ibintu bya politike nta nibyo nizi. Ku muturage nk'ubu ya umuturage ni nyambona buriya abanyagihugu bari nyambona kuko zabizo politike turiko turavuga zabizo za diplomasi turiko turavuga nta nimwe umunyagihugu aba yagizemwe uruhara. Mugabe iyo haje ingorane z'intambara hagati y'ibihugu b'abanyagihugu nibo babwirizwa kubigwamwo imbere ya babandi babiprovoka. Kuko sinibaza ko president de la Republique yogeri yashikirwa abanyagihugu bo mu Kirundo gihugu Rwanda n'u Burundi bigwanye atari bo bahagiriye ibibazo. Akandi yindi ngorane ihagaze nta bubasha na bumwe bafise bwo kwankira president intambara mu gihe wewe mu mutwa yifise agomba kuyiprovoka. Nta nimwe. Urumva rero abanyagihugu nibo bari vulnerable mu ijambo rimwe bari vulnerable nta cyo gukora bafise. None se Rabini iyo urebye ubona hano muri aka karere reka kuvuga karere pa mvuga u Rwanda u Burundi na Kongo. Iyo urebye diplomatiquement imbwirwa ruhame z'abakuru b'ibihugu ibyo bitatu uzibona uti? Jewe iyo ndiko ndaraba mbona mwari imbwirwa ruhame zuzuye mwagasotorozo kenshi. Haba kuri president w'u Burundi
ni kangahe yavuze imvugo isotora u Rwanda Yeah. kenshi haba kuri Kongo ni kangahe yavuze imbwirwaruhame zisotora igihugu cy'u Rwanda ni kangahe perezida wo ngaha yavuze ko atabatinya hari Inshuro nyinshi. ikinyamakuru nazo nsoma kirimo kigaragaza ko Ndayishimiye yakije umuriro wenda akaba atinya kuwota. bo kuwota koko yaba awutinya yaba atawutinya azowota kuko uwo yacanye ntibigishoboka ko awuzimya seriye zima ndakubwiza ukuri ko ntibigishoboka ko awuzimya c'est déjà trop tard kiretse sinzi ikigongo yosaba ngira ngo muri M23 ntacyo mbona kugira ngo bamuhebere ibyabaye ku nturo bamuhebere ibyabaye za Mushaki bamuhebere ibyabaye za Nyabibwe Resama sinibaza ikigongo yosaba icarico kandi sinibaza ko uyu mwaka nyene narijya turi muri periode y'amatora siniyumvira ikintu yokorera abanyagihugu b'abarundi ngo tube satisfait duhite tuvuga yuko intwaro yiwe yabaye nziza nico kibazo urumva rero c'est déjà trop tard ni naco gituma ivyo avuga byose bivugana ubwoba kuko arazi we nyene dasone nteriyeri ico yakoze ko ari ikintu kitakiva none se koko nawe uremeranya n'abavuga ko muri aka karere intambara ishobora kuva mu burasirazuba bwa Kongo igafata akarere gufata akarere bizovana na comportement y'abayobozi bayobora aka karere uyu yirebye nyine comportement nari nkiri ko ndabandanya bizovana n'ingene muri aka karere bavyifashemo mugabe kitazosiba ni intambara gufata mu Burundi ndi Murundi niyo mvuka mugabo probability zuko intambara ya Kongo yimukira mu Burundi namaze kubikubwira ni nyinshi ibindi bihugu sasa vy'akarere bizovana n'ingene bavyifashemo Tanzania kugira yimukireyo intambara nuko bazobana yabiyemrika muri iyi ntambara nimba ibishitse mu Burundi bakarungika ingabo zo gufasha Burundi urumva nabo nyene bazoba ariko bavuga ati natwe dushikirwe nimba u Rwanda nago ruzovuga ruti reka tuyiyemrikemwo turungikemwo ingabo navyo bizovana n'ingene u Rwanda ruyifashemo ivyo kuvuga ko ari regionale no mugabo abayitanguye babwirizwa kuyisomaho ivyo ni sidamusika abane nabo bazoyisoma uko bibavuyeko nka Kenya wovuga ngo izoza kwinjira muri intambara ite nka Sudan wovuga ngo izoza kwinjira muri intambara Uganda ubona yoza kwinjiramwo guti ni ibintu bitumvikana ariko uburundi kubera bwayitangwe kandi budatuye buyiheba umuriro ucuja ujikirira gisigaye ugereranyije ibyago byo kuba u Rwanda n'u Burundi bishobora kujya mu ntambara bingana iki kuko urabona umukuru w'u Burundi aravuga ko umwanzi we ari u Rwanda aravuga ko intambara perezida w'u Rwanda yabwiye abadiplomate uriya Ndayishimiye yabwiye abadiplomate ko perezida w'u Rwanda afite umugambi wo gutera u Burundi bo hari ikintu kimwe ngomba ndakubwira uraze ko inuzeye perezida wo ngaha yamavuga ngo hari umurongo ntarengwa rero ngomba ndakubwira il y a des sources kuko mu makuru harabaho inkuru hakaba n'amakuru hariho amakuru avuga ko bariko imbonera kure ziriko ziroroganiza ukuntu zizoza ku nkengera z'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi bakica abanyagihugu bakavuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda cyajabutse kubica kugira ngo intambara ibe ouverte donc imbonera kure zikica abarundi ku mupaka hanyuma bagahita bavuga bati haba ku mupaka wa Kirundo haba ku mupaka wa Cibitoki wa Kayanza zo ntara zose zikorako hanyuma bakaca bavuga bati abasirikare b'u Rwanda bingiye bica abanyagihugu b'abarundi muri ico gihe urumva ikizoba kibaye nuko igisirikare cy'u Burundi kizoba gifise reka mvuge president ko si igisirikare cigenda kizohita giherekeza za FDLR nazo ziriko ziriyorganizinga mu kibira bakabaherekeza urumva ni inzira yo gukereya akami etensere kugira ngo umuriro wake aho intambara ni ngombwa izoba urabi ivyo nawe uravyumva mugabo hamwe batobikora ivyo intambara nibaza kwitazoba hamwe dufata Burundi bavuga ati turazi neza yuko u Rwanda rugomba kudutera mugabo bobo ntibasotore je suis sûr certain ko atamenya Rwanda azoja kurasa mu Burundi umwe wese azocungiwe uwundi acungiwe kibicuka gutyo onye mugabo kote M23 Burundi aho intambara ibwirizwa ko uretse ko bashobora no kwiterera u Rwanda bakavuga ati rega no Rwanda rwaciye
muri M23 nkuko bama ariko baravuga rega ni navyo Evariste Ndayishimiye avuga buriya ntabavuga inigere ouverte nkuko avuga ko bazoca muri M23 kuko basanzwe avuga ko bariyo dans son sens c'est inévitable urabona byabaye Rubavu urabona ko FARDC hageze igihe igasukirana na coalition yayo ikarasi Rubavu kubera M23 ishitse muri Goma nabyo M23 ishobora kujabuka leta yanuze y'u Burundi nayo gafata ingingo kurasa mu Rwanda ivyo navyo birashoboka ya ni nubwo buryo jewe mbona butatu bushoboka ubwa mbere nibakora iryo kosa mpejeje kukubwira ryo kwica abanyagihugu b'abarundi bakavuga ngo ni RDF yabishe bagahita binjira nkabaje kwihorera uracumva aho intambara izohita yekrata icya kabiri ampasa par le M23 c'est inévitable icya gatatu M23 ishobora kwinjira mu Burundi kwirikiye abariko barabarasa bari mu Burundi hanyuma uburundi bugahita buvuga ko ari nakara Rwanda nka kumwe vyabirubavu bagahita barasa mu Rwanda nivyo bitatu bishobora kuba kugira ngo intambara ibe Perezida Kagame asubiza Ndayishimiye Burundi mu kiganiro na Jeune Afrique ati ntabwo watinya umuriro uri gukomeza kuwenyegeza Bon, gutinya umuriro ngira yashatse kuvuga Perezida Evariste Ndayishimiye ko atabutinya kandi ariko akomeza kuwenyegeza nta utinye niba ari gukomeza kuwenyegeza. Bon, nibaza yuko kuwutinya nta gutinya kuko nta yandi mahitamwo afise yawenyegeje kera hageze igihubu hari ibintu bita gucanisha amakara iyo amakara amaze gufatwa ntibihaba gikenewe urubeya urubeya rubagwaheze byumvikana yuko inkoni ishobora gutigitigasha icanishijwe amakara rero Evariste Ndayishimiye umuriro yawe yigengeje kera ubu hazigaye amakara kandi amakara ntariko arazima byumvikana yuko gusubiza inyuma intambara mu Burundi kigoye cyane kiragoye ni naco gituma ivyo avuga vyose namye nkubwira ngo nubwoba bwuko yawucanye umuriro abona yuko ugiye kumwakira yacanye umuriro yarawucanye donc ingenda ndabikubwire neza ndumva yuko indi mibazi ziba zigoye yarajyabutse muri M23 aragwana n'abanyagihugu barapfa ubu M23 twamaze kukubwira yuko itazobiheba nishobora kubiheba bijya bintu nuko vyabaye hagati y'u Rwanda na Zaire ya Mobutu nakubwiye ngo l'histoire se répète niyo histoire igira yirepete ku Burundi na ntuze na Congo kuri M23 so ubwo iyo ntambara yagiye gucokoza rero ubarabona ko atagishobora kuyizimya naho byogenda gute nico gituma avuga amagambo menshi asigura ibinabiriya mu banyagihugu kugira ngo bapfume bakunde bayimufashe ariko kuyimufasha simvyibaza ico bikora intambara ihitana abanyagihugu muga kuyimufasha abari puru kumufasha ni baki ni gitigirigike kuko iyo yaja kuyicokoza kiretse ko yabatwariye abana nta ntere y'igihugu yazanye rya ntambara amahera yose bakoye muri Kongo nta n'uruhera rumwe umusirikare yahembwe nta n'uruhera rumwe rwagiye muri banki y'igihugu none wumva abanyagihugu boja kuyimufasha baziriki iciza kirimwo yabazaniye niki nta nakimwe hari umugabo icyo gihe yari Lieutenant Colonel yitwa Emmanuel Katabazi wari mu butasi bwa Uganda yigeze avuga ngo ibi bintu biri muri burasirazuba bwa Kongo bizarangira bihiritse leta ebyiri yavuze ngo bizotwara abaperezida babiri canke batatu bo muri aka karere ibyo mvugo ye dukomeze tubone ko igifite agaciro cyangwa yataye agaciro umuswahi yavuze ngo kinywa ca muzehe kinanuka lakini hakisemewo kana ko musaza karanuka ariko ni kabeshye burya we yabivuze nk'umutasi yari yahejeje kubifotora neza imbere yuko twe tunabibona none ntubona ko bigaragara Kisekedi na Neva iyo ntambara izobasiga apen kugira basigiye intambara nye hazo habaye ikintu ini force speciale cyangwa ini force divine ingira niko nabivuga yego ni iki kigaragaza ko ari bo kuki bataba ari wenda ajya nuko ari bo bariko baraneshwa si rote no ashobora kuba ari uriya Ruto cyangwa Sami Ruto kandi atayirimwe cyangwa Kagame na Museveni ntayirimwe pfumuvuga president w'u Rwanda Kagame nawe tusiri rote turaba uri kwaraneshwa canke turabe no wayiyempiritsemwo police ico naco nikinde kuraba no wayiyempiritsemwo police ni Evariste ni Kisekedi iri kwiberiwe abandi none kuva aho yatanguriye nahigeze umunyarwanda azi ko intambara iri kwiraba muri Kongo ntibagire yabirubavu wa Mose
bonyene ni Rusizi numvise ejo bundi hariho barashe ngo umusniper yaramurashe mu gihe mu Burundi twe tudasiba guhamba abasirikare kandi intambara itarashika ugataka kiwacu aho izoshikira iwacu naho tuzohamba banganiki pour dire que nous sommes en position de faiblesse burya rero intambara itwara uri muri position de faiblesse ivyo urabizi kiri mwami urabona ko yamutwaye ishitsi Goma na neva ishitsi Bujumbura ishobora kumutwara kandi wanagomba ishobora kutamutwara mugakicwa na bene n'abagenzi we bo muri systeme bavuga ati wewe wagiye kudukwegera ibintu ntiwaduhaye ko intambara uyizanye mu bana no mu bavyeyi wewe ugenda bwa mbere ivyo navyo birashoboka kandi ico mbere ndagihana pourcentage ndende kubera muri systeme ya CNDD-FDD ijya ntambara ntibayumvikana ko bose kuko ntibayiririye bose yaririwe na president na chef d'état major abantu batarenga batatu president chef d'état major n'ubutwari perereza ya gisirikare yitwa Musaba n'abantu batatu baza amafaranga yavuye ikongo abandi bose tuvyumva mu matwi none wumva baba CNDD-FDD bose babonye urusasu rutanguye kuvugira ku gataka ko Burundi batazovuga ati uwawukaze awote nuko Tshisekedi nawe kumuhitana sinibaza gupfa kwa Tshisekedi ntigishoboka mvuze ngo ntigishoboka umengo nozohoraho biri kure mugabe bishobora kumwirukanisha ku butegetsi bw'igihugu cyose canke bw'intara zimwe zimwe yego none urabona byoroshye ko u Rwanda rutari kuvugwa wenda rutari muri iyo ntambara ruhindukira hakafunguka front y'u Burundi u Rwanda ruzoyizanwamwo urabona ko president w'u Burundi adahengeshanya kuvuga ko ariko ategwa n'u Rwanda kandi yagwanye muri Kongo n'u Rwanda byumvikana yuko u Rwanda ategerezwa kuruyihamagariramu byanka byakunda kuko nta rusasu ruzovugira mu Burundi ngo Evariste Ndayishimiye areke gutanga oda yo kurasa mu Rwanda ico coco kubera iki kandi avuga ko Kongo n'abanyarwanda bariyo kandi umwasa avuga n'umunyarwanda umva none yota kugwana naba avuga ko abasi biwe akaja kugwana n'abamuteye kiretse bamurushije imbaraga bakamusuguma ku buryo adashobora kurasa mu Rwanda hagirikane aho d'accord mugabo niri zuba none ni kangahe yavuze ko agwana na M23 hari na rimwe avuga ko gwana n'u Rwanda cyumvikana ko intambara ishitse mu Burundi M23 yishikanye mu Burundi wazobona yuko ari u Rwanda rwishikanye mu Burundi ariko urebye u Rwanda n'u Burundi bahana imbibi nini cyane gose ubugesera turiyo ari aho muri Nyungwe za Nyaruguru hari ahantu hanini twebwe hakora kuri province agace gatoya ka Muyinga Kirundo Kayanza Cibitoki intara zine zose zikora ku Rwanda utekereze se ko front yafungukira muri izo ntara zose hari probability nyinshi aha zotanguraho ni mu Cibitoki kuko niho hatombereye parti ya Kongo ya M23 aho biragaragara swate hashobora mbere twoca dushira ko n'iyindi ntara ya Bujumbura rirare kuko niyikora kuri Rusizi igice kinini umvere rurake Tanganyika haramu Bugarama rega Bujumbura rirare kinyuma y'igisagara ca Bujumbura ikaza igaca imbere ya Bubanza igakora ku Rusizi yego donc ijya nzira rero ya Gatumba reka dufate barabara rijabuka rija hakurya Kongo rija Uvira rica mu Gatumba hajya ni Bujumbura rirare byumvikana ko niyo ntara nayigiyemwo kuko M23 ntituzi ngo izingirira ishobora kwinjira mu Cibitoke kuri Kamanyora cyangwa ikaza kumanuka ikinjira muri Buvira iciye muri ntuze mu Gatumba aho izo bayinjire muri Bujumbura rirare urumva ziba intara zitano ziri uvere au conflit nuko strategically ivya gisirikare razi ntitwe na ntitubizi bashobora no kuzinjiramwo zose ivyo navyo birashoboka bakavuga ati po ku Rwanda duhana imbibe naha hakaba ari na M23 tuzi ko Rwanda reka izi ntara zose tuziplasemwo erema bakagwana nta kintu na kimwe ubona kera kirabura gishobora gupfubya uyu mwuka abantu bakajya hasi ibintu bikarangira mu mahoro n'ituze bon icambere burya rien n'est impossible icambere nuko president avuga yuko u Rwanda rugomba kumutera iyo mind yo banza agakuramwe iyo mindset akabona yuko atari byo ico ni cambere hanyuma
buretse atari byo ata Rwanda rugomba kumutera gute se kandi avuga ko ari kurwana narwo nimba yarangaje rero naje mu biganiro kuko igiheze intambara n'ibiganiro nimba avuga ko ari kurwana nago igiheze nimba iyo ntambara we wabona ko iza yaratangwe nko avuga ko muri M23 bagana n'u Rwanda baje kuri table bavuge bati burya ibere ryarayaze twaragwanye ariko muri abakongomani natwe turabarundi kandi tuzoguma duhana imbibe twicare twige ibi bibazo yego twaraje kubarasa twari guca amafaranga nkuko namwe mwari kuza kuturasa peut-être muri guca amafaranga rero reka twige ingene tworomedi iki kibazo ariko uko umutima waba bayobozi biwacu uri uko ndabibona sinzi ijuru ari ryo giyururukiye kwicarika Bertrand Bisimwa sinzi ngira ngo ni Bertrand Bisimwa na Corneille Nanga na Evariste Ndayishimiye ngo bige ikibazo cya conference bahuza nibaza ko ari vyuno munsi cyangwa vyejo waruvuze uti keretse yikuyemo ibyo bintu cya kabiri ico nico kimwe gusa kuko icya kabiri kiba kivuga ngo nukugwana nta kindi gishoboka nuko yikuramwo mindset yuko atagwana ariko ruramugwanya kemera uwo bahanganye wariwe ko ari M23 hanyuma gahita aja mu biganiro na M23 so nico cyonyene nta cya kabiri kibaho reka twizere ko hari abantu bashobora gusubiza agatima impembero babwirizwa gusubiza agatima mpembero badasubije agatima mpembero naho ibihano bavuga muri bibiri yavuga ngo ngwishenye igenekerejwe ku bitsina by'ibiti sizi kwico kintu kirondo cyo ntabwo ndiko byumva ishenyura yizi ikibezi kijya gihimbura ibiti haje yayikoze aravye ingene igiti gipanze ingene kimera kiva hasi akavuga ati umuntu yogihe ishoka yagitema hereye urumva batagiye mu biganiro n'urugamba ese urabona uyu muryango wa West Africa ukiriho hamwe n'izi desordre nibaza uriho kwizina kandi nturi capable de résoudre ces total problème uribuka ko no mu RDC yitwarira u Rwanda ko ari go rwayiteye muri EAC urumva ko ejo bababwiye yuko imanza nkizo ziri guterana hagati y'ibigo byabo atabubasha babifitiye none umva EAC ifise ububasha ubuhe muri izi konflikt iriho mugabo nta kizoshobora n'abashinga amateka babo nabonye barahagaritse imirimo kubera kubura amafaranga aho gaje usanga Burundi buheranyemwo hafi menshi ubuganda bukaturihira kureka tubarihire ntako ndibiri ugende nibibazo Rabin dusoze ni iki wumva wasoreza jewe novuga ico nova nosorezaho nuko aka karere abantu bakwiye kureka kwivanga muri konflikt z'imiryango amvuze imiryango ushatse kuvuga iki urabona M23 n'abakongomani bariko bagwana na leta yabo hanyuma Burundi bukaca buzamwo Tanzania ikazamwo South Africa ikazamwo sepa kwa bikazamwo ariko iyi konflikt bayihebera abakongomani ubwabo abaje bakaza ari nk'abahuza ntiyari gushika hishitse yego rero ibintu byo kwiyemerika muri konflikt bivanye n'akadada k'ivyo ugiye guca imwo vy'umuntu ararira ibi bintu barakwiye kubiheba kugira ngo regio iba mahoro sino nitwaguma dufise dotere leader qui s'implique dans des dossiers pareils suite y'amafaranga tuzokwama mu njyane zidashira nibashira agapira hasi umwe wese amenye ko abwirizwa guteza imbere igihugu ciwe bamushinze ibindi bimuraba okazuba muhamagaye ngo nguduhuze yego nguduhuze nico numva novuga Urakoze cyane Rabin reka tugushimire wakoze kwitabira ubutumire bwacu twibutsa abantu ko Rabin afite channel yitwa Chakenge TV bashobora kujya bayisura bakareba ibiganiro bitandukanye unyuzaho baba barundi baba abanyarwanda n'abandi bo hirya no hino bumva ikirundi n'ikinyarwanda urakoze cyane naje nabashimiye mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha
icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.